igisirikare cya Ethiopia kiraburira abasivili bo mu ntara y'umurwa mukuru wa Tigray ko nta mbabazi bazagirirwa igihe batakiza amagara yabo mbere y'uko haba icyiciro cya nyuma cyo guhashya abayobozi b'intara bigometse. ONU igereranya ko abantu barenga 35,000 bahunze imirwano mu ntara ya Tigray muri Ethiopia bambutse muri Sudani, aho abaturage bahasanzwe hamwe n'abatanga imfashanyo batorohewe mu kubagaburira. Abantu 100,000 muri Burkina Faso ntibabashije gutora ejo ku cyumweru mu itora rusange kubera ibibazo by'umutekano. Abategetsi bazize mu gihe icyo gihugu kibasiwe n'ibitero byiyongera n'inyeshyamba za Kisilamu. Abantu barenga 18,000 bahunze ubukene, imirwano, ubushomeri n'ibindi bibazo byo mu burengerazuba bwa Afurika bageze mu birwa bya Kanari bya Espanye uyu mwaka, biyongereye 100% ku bahageze mu gihe kimwe mu 2019. naho perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF Ahmad Ahmad yaciwe na FIFA mu mupira w'amaguru igihe cy'imyaka 5 nyuma yo kumubona bakomeza kumutwarira.